Imana Ibikora. Haleluya. Hari Imana Ibikora. Rero turitiza ano majambo mu gitabo cya kabiri cy'Abami igice c'indwi kuva ku murongo igitabo cya kabiri cy'Abami turaza kuja mu gice c'indwi kuva ku murongo wa mbere, turaza turagenda turahasoma gushika ku murongo wa 22 hose hari ivyo dushobora kwigako. Haleluya. Yesu ashimwe. Har'Ukuntu Imana Ibikora. Imana ishimwe. Ano majambo n'amajambo yo kwiyumvira ko kuko Imana ni Imana yacu kandi dufitiye imigambi myiza. Haleluya. Kuko muri Yeremiya 2:9 haravuga ngo imigambi Imana idufitiye si y'ivyago ariko ni imigambi myiza. Haleluya. Ivyo bigatuma Imana ishaka ko tugira ivyizigiro vy'ibizobejo. Yesu ashimwe. Nico gituma ano majambo n'amajambo yo kugusubizamo intege, n'amajambo yo kuguhagurutsa. Haleluya. N'amajambo yo kuguhagurutsa. Yesu ashimwe. Kuko ikibazo cyama gihari ni gihe twebwe abitirirwa izina ry'Imana tugera ahantu tugakekeranya ibikorwa vy'Imana. Mbega Imana yobikora gute? Mbega vyoshoboka? Mbega vyoba? Mbega vyocahe? Ayo rero n'amajambo Imana idakunda, kandi ayo majambo naca ahindura. Haleluya. Ariko turaza kubona icyo Imana igomba hagati y'ivyo vyose. Uhereye hano nagomba mbanze some mirongo mike kuva ku murongo wa mbere gushika ku murongo wa gatatu. Abami ba kabiri igice c'indwi umurongo wa mbere gushika ku murongo wa gatatu. Haravuga ati, Elisa aramwishura ati, niwumve ijambo ry'Uhoraho, uko niko Uhoraho avuze ati, ejo nk'aya mango ku irembo ry'i Samariya ingero y'ifu inoze izogugwa shekeli imwe, kandi ingero zibiri z'ingano zizogugwa shekeli imwe nyene. Haleluya. Ifu izimvye kino gihe ni iyihe? Kawunga? Fresheri? Ubwo ntabwo nzi kweri. Fresheri? Ifu zarabaye nyinshi. Kera gose nanje imwe mu mafunzi azimvye ni ifarini. Sivyo? Farine nayo byaraduze cyane. Rero tubona hano hari ikibazo. Ikibazo gihari nuko i Samariya umwami w'Isiriya yagize ishavu ukurikiranye ibiri mu gice cya 6 atera i Samariya arahugariza haba inzara nyinshi. Ngo hari hageze igihe basigaye bavuga yuko ngo akanusu k'umwavu w'inuma, sivyo? Urya mwavu bajana mu mirima gutabira, wowe wari wacitse ifi zimye, ico batajya cari gisigaye kiribwa. Umwavu bahora baja kurimisha ucika business. Hariho inzara, basigaye barya umucafu, umwanda w'inuma. Akanusu ngo kagugwa shekeli imwe. Ikindi baravuga yuko ngo umutwe w'indogoba ngo nawe wagugwa shekeli 80. Nukuvuga ngo ibintu ntivyari vyoroshe. Rero tubona amajambo Elisa hano ariko abwira umwami, kuko ni umwami wa Isirayeli yashavuye. Aravuga ati, uyu munsi Elisa ndamwica, ibi bibazo birandemereye,
ariko rero tubona Elisa ariko ahumuriza umwami. Reka guhungabana. Haleluya. Hari ukuntu Imana ibikora, hari ukuntu Imana ibigenza. Turabona aramuhumuriza avuga ati, Elisa aramwishyura ati, niwumve ijambo ry'Uhoraho, uku niko Uhoraho avuze, ejo nk'aya mango ku irembo ry'i Samariya ingero y'ifu inoze izogugwa shekeli imwe. Ikiro cyari igitangaza gikomeye, voire même l'impossible, kuko nimba akarobo k'umwavu w'inuma kagugwa shekeli zingahe? Imwe. Ntivyumvikana rero kagugwa, ubwo twabonye vyo, kagugwa shekeli imwe. Ariko tubona noneho Elisa avuga yuko ifu ifu igogoretse imeze neza inoze izogugwa shekeli imwe, kandi ingero zibiri z'ingano zizogugwa shekeli imwe. Hari ikintu ntariko ndabona neza. Uyu mucafu w'umwavu wagugwa shekeli 5, sivyo? Akarobo kagugwa shekeli 5. Usubiye aho inyuma mu gice cya 6 ku murongo wa 20 na kangahe, usubiye mu gice cya 6 urabona ingene ikigoyi cyari cinshwere ku murongo wa 24. Ngo hanyuma y'ivyo 24 mu gice cya 6, hanyuma y'ivyo Benihadadi umwami w'i Siriya akoranya ingabo ziwe zose, araduga atera i Samariya, arahugariza. Maze i Samariya hatera ikigoyi c'icago, bakomeza kuhugariza gushitsa aho abantu basigaye bagura umutwe w'indogoba shekeli z'ifeza 80, inusu y'ikiro cy'akakantu twavuga. Shekeli z'ifeza zingahe? 5. Tugiye rero mu gice cy'ingaza, nimba akantu ka shekeli gato k'ifu k'imicafu y'inuma kagugwa shekeli 5, ni gute ifu igogoretse izogugwa shekeli imwe? Igitangaza c'Imana. Ahari inzara, ngo hari hageze igihe, hariho aho bavuga yuko hari hageze igihe barya abana, hari inzara ikomeye, aho imiryango ivugana ati uyu munsi turya umwana wawe, ejo tuzorya uw'iwacu. Hari ikibazo gikomeye, ariko tubona Elisa ariko aravuga ati, hari ukuntu Imana ibikora, hari ukuntu Imana ibigenza. Imana yiteguye gukora ikintu gisha. Haleluya. Imana yiteguye guhindura ibihe, Imana yiteguye guhindura amateka, bivana n'ingene uri kuragendererwa, bivana n'ingene uri kuravyumvikanamwo n'Imana, bivana n'ingene uri kubijanamwo n'Imana. Haleluya. Kuko n'Imana ibikora. Rero umanutse ku murongo wa 19 tubona wari hafi y'umwami, protokole wa mbere cyane uri hafi y'umwami, ngo umuntu umwami yiyegekako avuguruza ivy'Imana ivugiye mu kanwa ka Elisa. 19, ngiyo ntwaza ngabo ikishura uwo muntu w'Imana ati, mbega Uhoraho naho yotobora amadirisha mu ijuru, bene ivyo vyoshoboka? Nawe akamwishura uwo ni Elisa ati, uzobirabisha amaso ntuzobijyako. Nuko bimushikako bityo, abantu bamucako bamuhonyangira mw'irembo arapfa. Hari ikibazo hano gikomeye. Imana yiteguye gukora, ariko uwundi ariko avuguruza Imana. Naho Imana yotobora amadirisha ijuru rigacikaho Imana yocisha, ibi bintu ku Mana ntibishoboka. Umuhanuzi w'Imana avuga ati, ivyo bizoba
ariko inkuru nziza sinzi ko ari nziza cyane mbi, wowe uzobibonesha amaso, abandi bazobirya urorera. Haleluya. Ivy'Imana birya abemera Imana, abemera ko ishoboye. Mbega wizera ko Imana ishoboye iki? Ni hehe ubona Imana yogeza? Mbega ubunini bwo gukora kw'Imana muri wowe bungana gute? Hari igihe muri twe duhura n'ibintu, ivyo bintu bigatuma dushiriraho akarimbi Imana, ariko Imana nigira akarimbi. Imana nigira urubibe. Imana nizibigwa. Imana nitangirwa. Vyasigura ngo nimba ifu igugwa ibihumbi 200, ni ukuvuga ngo ubu izogugwa ifana kare yagugwa ngahe? Abakera, wewe uzi ifana igugwa ngahe kera? Je naciye ubwenge igugwa 100. 20. Ni nko kubwira ati mu gisagara ca Bujumbura abakizwa nimugire ikibazo, ifana yasuye ku mafaranga 100. Ndaza aha twese tworara tuzitumyeko, atari uko tuzinyotewe, ariko kugira n'imiburiburi twirasire twemezwe ko ivyo bintu vyabayeho. Ubundi hari ibintu Imana ikora ugasigara urota. Burya mu buzima bwacu n'Imana dukwiye kwama mu ndoto z'ivyo twiteze. Imana ikunda abagendana nayo bakareva binini. Mu Mana kwiyumvira binini si icaha. Igikuru ni uko vyiyumvirira mu kivuga. Kwiyumvira binini, abongeza bavuga ngo think big. Reka kwiyumvira duto, iyumvire binini. Ijambo ry'Imana ngo ico utezemo nico bazogusukiramwo. Haleluya. Biragoye kubona binini ku Mana utizera Imana ya binini. Ni contradiction. Kwizera binini mu Mana, ubona Imana ya bito, ubona Imana ya vyinshi, ubona Imana itagira urubibe, ubona Imana itagira akarimbi. Kubera iki? Haleluya. Har'Ukuntu Imana ibikora. Mu yandi majambo, iri jambo rije kutubwira iki? Irabikora naho tutazi uko ibikora. Irabikora ariko nituza hica, nituza aho bihera, nituzi ivyo byinjirira. Mu maso yacu biraturenze, ariko irabikora. Har'Ukuntu ibikora. Haleluya. Sinzi uwo ndiko ndabwira. Uyu munsi tugomba guhaguruka bene data, iyi Mana ikanezerwa. Kubera iki? Ko iriko iraturaba, irabona ko tutizera Kamana, twizera Imana yaremye ijuru n'isi. Twizera Imana idatangirwa, itazibigwa, itagira akarimbi. Rero umanutse gato ku murongo wa kangahe? Ku murongo wa 3 havuga gute? Abami ba 2 igice 7 umurongo wa 3. Murongo wa 3 gushika ku wa 5. Ngo kandi hari abantu 4 b'abanyamibembe kw'irembo ry'igisagara. Baravugana bati, ni iki kitwicaritse ngaha kugira ngo tuhapfire? Tworamuka tugiye mu gisagara kandi hari inzara ingana ityo, twogwayo. Kuko abanyamibembe baratabwa, bava mu bandi kuko bari bahumanye, bagatagwa hanze y'igisagara. Rero tubona ngo hariho abanyamibembe 4. Baravuga ati none tugire gute? Tugiye mu gisagara, c'est là où le chaos s'installe. Niho ibara ryaguye. None tugire gute? Nitwajayo ariko kandi naco twiteze no ngaha.
nitwaguma ngaha ariko ingingo dufashe twebwe bane niyo kuja mu gisagara. Rero bene data, ikintu ca mbere agomba kuvuga, iyo tuvuze ngo hari ukuntu Imana ibikora, si ahantu turi mu gitanda ngo hari ukuntu Imana ibikora. Yes, hari ukuntu Imana ibikora, mugabo hari icyo Imana ikwitezeko. Hari icyo Imana ikwitezeko. Haleluya. Biyamo ngo ukwizera kutagira ibikorwa kuba gupfuye. Yesu ashimwe. Rero turabona aba banyamibembe bane bahitamo kugenda. Ku murongo wa 5 ngo nuko bahengera buhwibiriye barikora ngo baje aho Abasiriya bacumbitse, ariko bashitse aho amahema yabo atangurira basanga ata muntu akiharangwa. Yesu ashimwe. Rero bene data, igihe cyose, haleluya, Imana irakeneye yuko ufata ingingo yo kugira icyo ukoze gisunitswe n'Imana, naho wewe utabona uko bizogenda. Yesu ashimwe. Ikibazo ni kirekire, ntubona ingene biri bugende. Situation imyaka ibaye myinshi, chômage ibaye ndende, ibintu ntubona ingene bigenda. Kumbure diplome yawe barayitabuye yaratakaye, les conditions ziri défavorables muri situation kanaka, nta gishoboka, uri ahantu uri dans l'impossibilité, uri ahantu bidashoboka. Haleluya, quelque part. Ariko kandi ni vyiza kuvuga ati hari ukuntu Imana ibikora. Ariko naho hari ukuntu Imana ibikora, mbega Imana iri kuganiriza iki? Ibintu vyinshi vyama bipfa tukagera ahantu ntihabe intahe, ntihabe inyishu, ntihagire igikoreka. Kubera iki? Dans une situation quelconque, umuntu ari ahantu atumva Imana. Buta biguma vyoroha, guma wumva Imana. Guma wumva Imana. Kino gitondo uriko wumva iki? Nigiki Imana ikuganiriza? Kuza kuwa Mungu ni vyiza, gukorana n'abandi ni vyiza, ariko harakeneye icyo Imana ikuganiriza toi personnellement. Nigiki Imana ikuganiriza? Aba banyamibembe ubundi umenga nibo bariko baravyisunikiramwo, ariko ndiko ndaraba neza numva ari Imana iriko ikorera muri bo naho batabizi. Haleluya. Kubera iki? Bari muri mouvement, bari muri procedure y'ivyo Imana iriko irakora atavyo bazi. Nukuvuga ngo bariko bakora igikorwa gisunitswe n'Imana. Uno munsi utangura ukore igikorwa gisunitswe n'Imana. Ushaka kuba udatahura igituma ubikora, ariko kuvyumva bikore. Ushaka kuba utazi impamvu ivyo bintu biri muri wewe biranyuranye n'ivyo urimo, ariko nimba wumva vy'ukuri, aleluya, uriko urabisunikirwamo, fata ingingo ukore ico Imana igomba gukora igihe wumva yuko gisunitswe n'Imana. Yesu ashimwe. Muri Bibiliya nagerageje kwiyumvira igihe ca Yosuwa, igice ca 3 ku murongo w'7 n'umurongo w'8. Bageze ku kiyaga gitukura, kujabuka ikiyaga gitukura ntiyari amato, Yorodani ntiyari amato, bari n'amaguru. Kandi Imana ibabwiye ngo bahaguruke bajabuke Yoro. None tuhajabuka gute? Mugabo bakora igikorwa gisunitswe n'Imana, aho Imana ibabwiye ati mwebwe ico mukora, haguruka gusa mugende mukandagizemo ibirenge. Mbega ukandagiza ibirenge muri Yorodani byari vyoroshe? Benshi na kariya katanganyika ni mugahonyozamo ibirenge. Rero Yorodani bavuga ko kasara, karasara, ni karakuzi.
ahantu hakaze. Rero guhonyozamo ibirenge bwari uburongozi bugoye gukurikira, ariko barabikora kubera bibwirijwe n'Imana. Aleluya. Ugiye ahanyene mu gice cya 6 i Yeriko, bamaze kujabuka ikiyaga kujabuka Yorodani, bashitse i Yeriko. None i Yeriko uru ruzitiro ngo rwari rwugaye, ngo nta usohoka nta winjira. Ariko kandi Imana yababwiye ati avance, jabuka mwinjira igihugu mbahaye. Ni nk'uko wovuga ati imbere y'uko ushika aho inyuma nta yindi nzira, ubanza gusohoka ujya muryango. Uriya muryango nusohoka n'uriya nusohoka, usohoka n'uriya mugabo urugaye ku buryo atawinjira atawusohoka. None turashika kwibarabara gute? Bakora igikorwa babwirijwe na mpwemu yera ngo muhazunguruke ibihetangabo 7. Ni Imana ibikora, mugabo hari ivyo iriko ikorera muri wewe kugira ngo ibikore. Aleluya. Yesu ashimwe. Rero aha tubona ingene Imana yagiye akora ibikomeye, mugabo igakorana n'irihanga. Imana igiye gukora ibikomeye, mugabo bisaba ko wumva ivyo ugombwa ko ni Imana. Bien sûr, uno munsi twebwe ntitukora, kumbure ntidukora ibibwirijwe n'ibi bakora, kuko bobo baratonda urugamba, mugabo tubona urugamba rwari urw'Imana. Ariko uyu munsi natwe kugira ngo Imana ikore nk'Imana, hari ivyo dusabwa. Rimwe na rimwe Imana iragusaba kuba dans le silence, dans le calme. Hari igihe wumva umenga ibibazo ko bigwiriye ndakwiye kuvuga. Mbega Imana ikubwira kuja kuvuga, ba mu gacerere nimba ari Imana igusaba. Hari igihe wumva umenga nanje ntamwihoye, nukuri nazomenya ko iwacu haturirirwako. Dutegezwa natwe kumukorera akantu. Mbega Imana ivuga iki? Hari igihe Imana ikubwira ati niteguye gukora, mugabo genda uharire, tanga imbabazi. Hari igihe Imana ikubwira ati isonzeshe amasengesho y'iminsi ngahe 3, ja mu gifungo. Ariko hari igihe ubandanya kwirira ibiharage, Imana hageze kwikora, mugabo igakora hitangiye igifungo cy'iminsi ngahe, wowe kabandanya ucumbisha yafi igogoretse. Cyane cyane icyo nohagarara ko dusabwa gukora, cyama gisunitswe n'Imana buri gihe, ni gusenga. Yesu ashimwe. Ni gusenga. Abisirayeli baratonda urugamba, Imana ikabifise ingene igira yikorere. Uyu munsi twebwe urugamba dutonda n'urw'amasengesho. Aleluya. Imbere y'uko Imana yikorera, imbere y'uko Imana ikora nk'Imana, birasaba yuko kimwe mu bintu ugomba kuba uriko urakora ni kwiyegurira gusenga. Senga. Fata umwanya wo gusenga. Abantu bibaza ko bariko barasenga batariko barasenga. N'iryari umuntu yimvira ko ariko arasenga atariko arasenga? N'igihe umuntu igihe yumva ko vy'ukuri akeneye kubona Imana, ashaka kuguma avuga ati Imana nukungirire neza. Oya Mana nukuri ndakwitetse, ungirire neza. Ewe Mana nukuri hamwe wobikora no gushima. Rero uwo muntu ariko arasenga, ariko agaragaza ivyifuzo. Burya n'ugutandukanya ivyifuzo no gusenga. Imana ikeneye abasenga, nikeneye abazana ivyifuzo. Haleluya. Imana ikenera yuko uba engagé dans la prière.
ijambo ry'umuvuga ati hariya mu ceti cya mbere cya Petero igice cya kabiri ku murongo wa igice cya gatatu ku murongo wa 12 ngo inyonga z'Uhoraho ziri ku bagororotsi ngo n'amatwi yiwe ari ku byo basenga. Isengesho ryawe riri mwiki? Imana yiteguye kumanuka, mugabo kimwe mu bintu yiteze ku bice byinshi kwijana c'est ta prière. Senga. Gusenga si umuyondi, gusenga si Mana birabe. Ibirabe gute? Mana nukuri utaje jewe ndapfa. Irega gupfa ku Mana si iterabwoba. Mana nukuri utabaye ndasohogwa mu nzu. Gusohogwa mu nzu si skandale ku Mana. Rero hari igihe tuba ahantu h'ivyifuzo ariko iri foto hasire kuri kurondera Imana. Burya gusenga ni gikorwa. Gusenga ni kujya uvuga ati harageze ko turima, ijya mirima tutayirimye nta kizovamo, mugahaguruka mukaja kurima. No gusenga n'ahantu witegura ukavuga ati harageze ko nsenga, nza kuvyuka saa 9, ejo nzosenga saa 4, saa 9 nzosubira nsenge. Ugakora programme. Ni gikorwa, ni programme. Haleluya. Har'Ukuntu Imana Ibikora. Ndabona Imana ibikora à travers abanyamibembe bane. Kubera bafashe ingingo. Tugumya aha turapfa, tugiye turapfa, mugabo vyoba vyiza tugiye. Fata ingingo no munsi. Bishaka kuba bitariko bigenda neza, mugabo ntugumurira, ntugume widoga, ntutera Imana ibigongwe. Niwereka Imana yuko isura, hari igihe umuntu muhura ukabona ko isura yiwe guhamagarara kugira icyo ukoze. Imana nikeneye isura zihamagarira kugira icyo ikoze. Imana ikeneye abahagarara bakavuga ati Mana uri Imana, erega uri Imana, naho utobikora uhora uri Imana, uzokwa muri Imana, ubikora utabikora. Oh, haleluya, we uri Imana. Amasengesho nk'ayo arakenewe. Amasengesho yo gutazira Imana mu bihe bigoye. Amasengesho yo guhagarara ukabwira Imana ko uko biri kose urayizera, urayizigira, biguma vyoroha. Ni Imana itananirwa, ni Imana idatsindwa, n'ivyaba bihimbaye yiteze guhindura ibintu. Yesu ashimwe. Haleluya. Rero ndabona aba banyamibembe bahashika, ariko tubona ku murongo wa kangahe? Ku murongo wa 5 habaye ikintu ciza, ngo basanze bimeze gute? Ngo nuko bahengera buhibiriye barikora ngo baje aho Abasiriya bacumbitse, ariko bashitse aho amahema yabo atangurira basanga ata muntu akiharangwa. 6, kuko Uhoraho yari yatumye haza mu matwi y'ingabo z'Abasiriya uguhinda kw'imikogote, ukw'amafarasi n'ukw'ingabo nyinshi. Mbega ivyo vyariko biraba? Ntoya nta vyariko biraba. C'est l'action divine. Iyo uhagurutse gusenga hari ibintu utabona biriko biraba. Iyo uhaguruke gukora ca gikorwa kibwirijwe n'Imana, naho utabitahura ariko kubera uvyumva kari Imana ikabigutwaramo, Imana ihaguruka gukora igikorwa cyo kugutabara. Ntavyubona, mugabo hariho processus, hariho l'action. Oh, ijuru ryahagurutse, ryahagurukiye kugukorera, ryahagurukiye kugukiza, ryahagurukiye kugutabara. Ijuru ryahagurukiye guca inzira, ijuru ryahagurukiye kugurura imiryango yugaye. Haleluya. Ngaho Abasiriya batonze bumva umenga hariho desha, iya de brande, bumva umenga haje igisirikare kitigeze kubaho, ariko si biriko biraba. N'urugamba rw'Imana, n'urugamba rw'Imana. Abanyamibembe bariko barigira buke buke,
bafise n'ubwoba ntibazi iyo bagiye, mugabo kubera bumviye Imana iriko irakora. Igihe wumviye Imana irakora. Igukoze ivy'Imana igomba Imana irakora. Iguteye intambwe yo gusenga Imana irakora. Iguteye intambwe yo kumva Imana ico igomba ukagikorera ko Imana reka Imana yikorere. Haleluya. Murabibona ku murongo wa kangahe ni wa gatandatu, ngo nuko Uhoraho yari yatumye haza mu matwi y'ingabo z'abasi guhinda kw'imikogoti uk'amafarasi nuko ingabo nyinshi, bituma bavugana bati erega umwami w'Abisirayeli yahereye abami b'Abaheti n'abami bo muri Egiputa ngo badutere. Nuko barahaguruka barahunga, aho nyene bugihwibira bata amahema yabo n'amafarasi yabo n'indogoba zabo, basiga vyose uko vyakabaye aho bacumbitse, kugira ngo banyage amagara. Nuko abo banyamibembe bashitse aho amahema atangurira, binjira mw'ihema rimwe, bashirako bararya baranywa. Sha bari bashonje kweli. None ahantu hari feza n'izahabu, wewe uhereye kunjya. Bari burya inzara ni mbi. Imana izi gukiza inzara. Bahereye kuki? Baranyoye barajya. N'abarundi bavuga ngo ubwiza buvahe mu nda. Erega aha tutariye ntitwokwiterera hejuru. Imana ishimwe. Bari bumye. Ngo bashitse aho amahema atangurira, binjira mw'ihema rimwe, bashirako bararya baranywa. Barangije rero barasahura. Mugabo iduha ivyo kurya bidukwiye uyu munsi. Hakoramu ega n'abantu batarasonza hano, ariko hari abandi bantu bashonje Imana ikazana indya bagafungura. Aba bari bazi icari c'indya n'ivyo kunywa. Batora ifeza, izahabu, imyambaro, baragenda barabinyegeza. Baragaruka binjira mu rindi hema, basaburamwo ibindi, navyo nyene baragenda barabinyegeza. Yesu ashimwe. Ico gituma bene data, ico tuvuga ngaha ni igiki? Kudakekeranya no kugira ukwizera ku vy'Imana iriko irakora ku kibazo cawe. Reka gukekeranya, reka guta ukwizera. Naho utabibona, Imana irakunda abantu naho batabibona. Igihe bimeze nabi, bobo muri bo bama bavuga ati Imana iriko irakora. Yesu ashimwe. Imana iriko irakora. Ikizokwereka ko Imana iriko irakora nuko nawe uvyumva ko iriko irakora. Burya iyo utumva ko Imana iriko irakora, Imana ntiriko irakora. Ariko niwicara ukavuga ati naho nsugerejwe, naho bibaye nabi, naho bitera biba nabi, Imana iriko irakora. Ico gihe Imana iriko irakora. Umviriza, mbariza mugenzi ati wewe wumva gute? Iriko irakora canke muri wewe hariyo karabaye? Imana nikorana n'abantu muri bo hari karabaye. Karabaye ihagarika ibikorwa vy'Imana. Karabaye ihagurutsa Satani mu buzima bwawe. Ariko ukwiye kwama
wizera udakekeranya yuko uko biri kose hari icyo Imana iriko irakora. Aha rero harakomeye, biragoye kuvuga mugabo n'ukuri, kuko mbona Imana igihe abanyamibembe bafashe risike, bafashe ingingo yo gukora igikorwa kibwirijwe n'Imana, numva ngo mu matwi y'Abasiriya ngo haba ibindi biriko bikorwa n'Imana. Ngo umwami ya contracts izindi ngabo, yifatanije n'Abanyegiputa, haje izindi ngabo zikomeye, baratuma ku buryo ngo bagiye n'ibigwanisho byabo batabitwaye kugira ngo banyagamaga umwasi wawe anyagamagara mu izina rya Yesu. Alléluia. Reka Imana ikreye confusion, reka Imana ikreye igitinyiro cyayo hirya no hino, reka ikirere, aleluya, kigaragaremo ubushobozi, reka Imana yigaragaze. Bihera muri wewe. Intsinzi yawe ni ukwizera kwawe, ukwizera kwawe niyo ntsinzi yawe. Aleluya. Kudakekeranya no kugira ukwizera ku vy'Imana iriko irakora ku kibazo cyawe. Ubundi aha hama hari abakristo babiri. Hariho bene data yamaze iti ibara ryaraguye, ni mwene data ntari mu vyaha mugabo muri we hariyo ibara ryaraguye. Kandi umuntu burya avuga ko ibara ryaguye niyo ariko araraba abona ko ibara ryaguye, ibiri muri we nivyo abona. Iyo umuntu muri we yumva ko ibara ryaguye n'abantu batavuze, we warumva ivyo bariko baravuga. N'umuntu akuravye igihe kumbura ariko arakuraba nyene wovuga ati andaba mwiki, byapfiriye ibara ryaraguye muri wewe. N'utakubonye uvuga ati uyu twari kumwe mbwa bintu uko bigenda neza atera yanka abantu. Sivyo, ibara ryaraguye muri wewe. Burya hari ibibazo biri mu bantu atawo bivura. Yesu ashimwe. Nico gituma hariho abantu bagoye, ariko sibo, nuko muri bo ibintu vyarononekaye. Umuntu w'ukuri burya n'uw'imbere. Haleluya. Bibiliya ivuga yuko ngo twebwe turi vyaremwe vy'impwemu, dufise imishaha, iyi mibiri n'inzu zacu. Bibiliya ivuga ati rinda umutima wawe gusumba uko worinda uwundi ikindi kintu cyose. Nizihe information dufise? Kino gihugu tukibonamwo ibiki? Abarundi benshi dushaka kugera ahantu aho igihugu cacu tutakikibonamwo ivyiza. Mbega nta vyiza biriyo mugabo hononekaye hehe? Imbere. Yesu ashimwe. Aleluya. Kudakekeranya no kugira ukwizera ku vy'Imana iriko irakora mu kibazo cawe. Mariko igice ca mbere ku murongo wa 39 shika ku murongo wa 41 ngo yinjira mu isinagogi yabo i Galilaya hose, avuga ijambo ry'Imana, asenda abadayimoni. 40 ngo haza umunyamibembe kuri we, aramwinginga amupfukamiye ati ukunze woshobora kumpumanura. Amugirira akagongwe, aramvura ukuboko, amukorako ati ndakunze humanuka. Ni igiki gishobora gutuma muri we uba muzima, kugira ivyo hanze bibe bizima? Ni kubuza ico Imana iri. Uno munyamibembe aje kuri Yesu ariko amubwira ati ukunze woshobora kumpumanura. Uyu munyamibembe ntakekeranya ubushobozi bwa Yesu, ariko akekeranya ubushake bwa Yesu. Yesu nawe agaragaza ubushake bwiwe kuri we, aravuga ati ndabikunze, ndabishaka, humanuka.
tugomba kumenya yuko twese uko turi hano Imana irabishaka. Ngira mugenzi ati Imana irabishaka. Benshi twatewe n'ijambo rivuga ati Imana ntabyishaka. Ninde yakubwiye ko Imana itabishaka? Imana irabi. Ubugombe bw'Imana no kugukiza. Ubugombe bw'Imana no kugucira inzira. Ubugombe bw'Imana no kubikora. Bishobora kuba bihushanye n'igihe ubishakamwo. Bishobora kuba bihushanye n'uko ugomba kubikora. Ariko ubugombe bw'Imana ku buzima bwawe ni bwiza. Ndakuzi humanuka. Yesu hari icyo ariko arakora ku kijyanye n'ikibazo cyabo. Yesu hari icyo ariko arakora mu rugo rwawe. Yesu hari icyo ariko arakora mw'ibyo ubona umenga byaragoranye, byaranse, nta kikivamo. Uduze ukwizera, wumve iby'Imana igusunikira gukora, kandi wongere wizere ko hari icyo Imana iriko irakora. Umanutse ku murongo wa kangahe? Ku murongo w'9 tubona abanyamibembe bavuga ati naho dutwawe n'izi mari. Il faut faire attention. Ngo hanyuma baravugana ku murongo w'9, Abami ba 2:7 murongo w'9. Baravugana bati ivyo tugize sivyo. Bariye imari bagiye kunyegeza, mugabo batanguye kuvuga ati ivyo tugize sivyo. Mugabo kujya ntibagize nabi. No kubanza gutora imari burya ntibagize nabi. Ico bagize kitari cyo nuko basanze bagira bigire. Baravuga ati ivyo tugize sivyo. Tubwire umwami, tubwire inzego, tubwire abarongozi, tubwire igihugu kamateka yahindutse. Shaka kuvuga iki? Nimba uzi ko ari Imana yabikoze, ntutinye kubivuga. Vuga, shinga intahe, himbaza Imana. Burya abantu batavuga, abantu badashinga intahe, bibaza ngo birasanzwe, ariko imbere y'Imana ubugize nabi. Nimba Imana yuguruye umuryango, ntuvuge, ejo ishobora kuzugara. Kubera iki? Yakubonanye ingeso mbi. Kutavuga ivy'Imana, kudahimbaza, kudatazira, kutereka Imana ko nyene Imana ari Imana yakoze ibikomeye, ariyo guhimbazwa, ni ibintu bitari vyo. Akurongo w'9 baravuga ati hanyuma baravugana bati ivyo tugize sivyo, kuko umunsi ari umunsi wo kuvuga inkuru nziza, natwe tukaba dupfuye kwihorera. Nitwarorera ko buca bizodusubirako. Nimuze tugende tubibarire ab'ibwami. Inzego zimenye ko Abasiriya bakuyemo meza, basize amatungo yabo. Abantu bamenye ko Imana itabesha. Iyabivuze irabikora, iyabivuze irabishitsa. Iri nyuma y'ijambo ryayo ngibishitse. Nawayikoreye amaramaye, wayikurikiye niyikoreye amaboko, nineturuye, nitetereza. Twasanze ari umugiraneza, tugende kubivuga ibwami. Baca baragenda barabivuga ibwami. Ibwami barasusumira, umwami aratinya, abanza gutuma kuja kuraba, basanga nivyo igihugu cyose kiba kirahise. Moto chini, abagabo, abagore, abana, rendezvous mu gisagara. Uyu munsi ifu izimvye
yari ku bihumbi 10, yakorotse iri ku inoti y'ijana. Twese imanamba ku musozi w'Imana biraronyeka, vyabonetse. Umugani wa babandi birandayo, bashitseyo, wa mugabo ashira mu gikiriza umwami. Umwe yabwiye umuhanuzi Imana Elisa ati, iyo Mana uvuze nibaza ko wayihenze ko naho yotobora amadirisha. Umwami akora ikosa ryo kumuhenda, amubwira ati, wewe rero hagarara ngaha ku muryango w'igisagara, habeho urutonde, umurongo, hinjira umwumwe. Ivy'umwumwe basanga urwo rutonde nirukunda, abantu bamucako, agwa nk'ariya. Abantu bashonje bamerewe nabi, bariko barya abana, bariko barya imyavu y'inuma, lokawo sesa, ibintu vyabaye nabi. Bamubwira ati, egegwayo, agwa hariya. Abandi bamucako, aracikana, apfa bibonye atabiriye ko nk'uko ijambo ry'Imana ryabivuze. Shinga intahe. Iyo umuntu adashinze intahe, umuntu aba ahagaritse le mouvement de Dieu, umuntu aba ahagaritse ibisigaye. Iyo uriye, reka kuvuga ngo bose barahaze. Hariyo abantu barya mu mazu yabo, agaturumu bakavuga ati, Uburundi bwose burariye. Burariye? Oya, hari abatariye sha, ca bugufi. Haleluya. Yesu iyo yabikoze abazi ko yabikoze. Mwibuke muri Luka 17 igihe akijije abanyamibembe 10, hagarutse umwe. Yesu avuga ati, none aba bantu jewe nzi ko bakize bose, kubera iki haje umwe? Où est le 9 qui reste? Nube mu bantu 9 bakize bakabandanya bitahira, ube mu mugwi w'uyu umwe yaje. Na Yesu amubonye aranezerwa. 9 barihe? Mu yandi majambo barahomvye. Wewe waje washitse, akira ibirenze. Bibiri ivuga ngo kwizera kwawe kuragu. Yesu agenda amuhinduriye amateka une fois pour toutes. Uko ushima, uko ushinga intahe, ubwami bw'Imana buranezerwa. Imana igashishikara kukwagurira imbibe, Imana igashishikara kukugirira neza. Kubera iki? Icyo babaye si inyungu zawe gusa, ariko ufise n'inyungu z'ubwami. Dukomere Imana amashi. Haleluya. Amashi menshi bwoko bw'Imana. Dusaba abaririmbyi baze hano. Amashi menshi. Dutahane iciyumviro kimwe kivuga ati, muri vya bindi vyose hari ukuntu Imana ibikora. Haleluya. Bamwe bari barasizeho, bari baravyakiriye, bango nuko bimeze, tugomba kubana na vyuku, ibi ntibihinduka. Oya, reka kumenyera ivy'Imana. Yesu ashimwe. Reka kumenyera ivy'Imana. Hari ukuntu Imana ibikora. Imana ni kugisha inama. Imana ntirondera intervention. Imana ntirindira igihe izobishoborera. Haleluya. Irafise ingene ibiko. Turashaka kuvyaguruka, uduze ibiganza vyawe. Sinzi uko bigenza, sinukubikora, icyo nzi nuko iyo utegetse biratungana. Oya, sinzi uko ubigenza, sinzi uko ubigenza, sinzi nuko ubigenza.
kubikora sinzi no kubikora icyo nzi nuko iyo utegetse biratungana oh hari ukuntu bikora hari ukuntu bikora iyo utegetse bigatungana hari ukuntu bikora hari ukuntu bikora iyo utegetse bigatungana uti ndakwiringiye mwami ndakwiringiye kuduza ibiganza byawe dusenge ari hano ariko aragendagenda icyo asaba ni uko wugurura umutima wawe nta kindi Yesu ashaka akeneye ko wugurura umutima wawe ugurura umutima wawe ugurura umutima wawe reka kwishimikiza ibyiyumviro byawe reka kwishimikiza ubwenge bwawe mureke yinjire mu mutima wawe muhe ikaze mubwira ati Yesu Kristo have your way habwa ikibanza muri je genda 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 ikorere nk'Imana umubwira ati ndasizeho kwishimikiza ibyiyumviro byanje mubwira ati ndanse kugenda nishimikiza ibyo mbona umubwira ati ndanse gukurikira ibyiyumviro bya benshi shaka ibyiyumviro byawe shaka ijambo ryawe ndabona umuntu yavuga ngo nta kikivamwo yaraje abigenze neza araje abihindure icyo agomba ni uko uca bugufi mureke bimurekere wewe vamwo reka Yesu avyinjiremwo kuramo ivyiyumviro vyawe reka kwishimikiza uko abandi vyabagendeye Imana ni Imana ifise uko ibikora uko yabikoze kwa naka sikagiye kubikora ku bwawe abandi iyo ngwara nimba yarabishe Yesu wewe iyo ngwara siyo kukwica abakubwiye ngo abayigwaye ntibakize Har'Ukuntu Imana ibikora Yesu ntamenyegwa icyagusaba aba ari cyo ukora abumvira Imana ifise ingeri igiye kubikora icyagusaba agusaba kukuramo ubwenge icyagusaba agusaba kukuramo ibiharuro icyagusaba agusaba kukuramo ibyiyumviro by'abantu yiteze kubikora reka tumukomere amashyi menshi ndagomba kwakira turashaka kwicara gato twakira umuntu ashaka kwakira Kristo Yesu nk'umwami n'umukiza ibi wovyumva mugabo ni ivy'abana b'ubwami
abana b'ubwami n'abavuze ati aho tugeze aha dufashe ingingo yo kuva mu byaha, tugomba ubuzima buhindutse. Umuntu agomba kwakira Yesu Kristo, avuga ati turi mu kwezi kwa kabiri, ubwo ngomba gutangura ukwezi kwa gatatu amateka yanje yahindutse. Ndi umukunzi w'Imana, ndi mu ruhande rw'Imana. Turagusaba hurugire gucya gusa, naho wowe umwe ijuru ngo riranezerwa. Iyi ni ingingo atari y'ikivunge, ni ingingo y'umuntu ku giti ciwe, ni ingingo yo gukizwa, ni ingingo yo gutabagwa, ni ingingo yo guhindurirwa amateka. Ugire gucya ahuri, ugire gucya ahuri. Yovyumva mugabo bisaba kuba uri mu kibanza Imana igomba. Utabikoze ngaha ubikorere mu cyumba cawe. Ushobora no kubikora turangije ukarondera umukozi w'Imana. Abasigaye reka tuvyaguruke turangize. Mana, wakoze kubw'ijambo ryawe. Ndagushima kubaryakiranye igishika mu mitima. Turyakiriye nk'imbuto, reka rikure rikuze ubugingo, rikuze ivyizigiro, reka rikure rikuze kwizera, rikuze ukwera, rikuze ubushobozi bwawe muri twe Mana, rikuze ubudahangarwa bwawe muri twebwe. Icyari giteye ubwoba gicishwe bugufi, yaba ingwara icishwe bugufi, yaba amajambo avugwa yavuzwe acishwe bugufi, igihe kanaka gicishwe bugufi. Urakoze Mwami, witangira imbere ubu bwoko, ubuja imbere mu mihana, ubaje imbere mw'inondwi buca dutangura, ubanezereze, ubugurura inzira, ubazigame, babone ukuboko kwawe, maze bashishikare kugutazira no kuvuga kukomeye kuri Imana yabo. Tugukomeye amashi menshi mu izina rya Yesu dusenze dushima, amen.